atewe iteka na nyine icubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye umugwa mukuru w'urwaruka rwa Afrika Bujumbura uzokwakira kuri uyu wa mbere ntwarane umunsi mpuzamakungu wa Afrika ugira 9 wahariwe ugufungurira abana ku mashure. Uwo munsi wo ku rugero rwa Afrika wateguwe mu mwaka wahariwe indero mu muryango w'ubumwe bw'ibihugu vya Afrika, ukaba utunganijwe na leta y'u Burundi ifadikanije n'ishirahamwe ry'umuryango w'ibihugu vya Afrika n'ishirahamwe mpuzamakungu riraba ifungurwa PAM. Uwo musi ufashwe mu mugongo na nyene icubahiro umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Angeline Ndashimiye ari nawe ahagarariye umugambi w'igihugu wo gufungurira abana mu mashure. Uwo musi mukuru uzohimbazwa ku civugo twiteho gufungurira abana ku mashure, duteze imbere indero ku bwa kazoza keza kandi kadakumbira muri Afrika. Ibihugu bigize ubumwe bwa Afrika, abakorera muri ico gisata hamwe n'amashirahamwe akorana na leta mu gisata c'iterambere bazoronka akaryo ko guhanahana ivyiyumviro ku bijanye n'akamaro k'umugambi wo gufungurira abana ku mashure, harimo cyane cyane uburiro ku mashure, amagara no gufungura neza, eka n'umwimbu wo mu gisata c'umurimyi. Nimutangwe rero n'uwo munsi wa Afrika ugira 9 wahariwe ugufungurira abana ku mashure, ibirori vyawo bikazoca ikibiriraho ku mbuga hwaniro z'ibiro vy'umukuru w'igihugu n'iz'ibiro vy'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu.